muri iyo myaka ndiko ndavuga kubera ubwo buryohe bw'umunyu. Haleluya. Kubera ubwo buryohe bw'umunyu urimo impemu mbi yashika nkariya mwana iprotokole muri rishengero acingira hariya akumva umuriro w'Imana uri ngaha muri uru rusengero yabura amahoro kabona ziramugira gutya kabura ubuyega abantu bose bicanye bati uyu muntu afashwe n'ibiki. Urugezo rw'umunyu wa 3,5% bitatu 3,5 mu kirundi no ngo iki ko ntaza kuvuga ngo bitataga kwabu reka basi mvuge ibice bitatu basi 3,5% z'umunyu wo mwibahari utuma iyo bahari yose idashobora kugasha kuko biragoye kubwira ukuri umuntu hari n'ivyo yaguhaye. Biragoye kubwira ukuri umuntu yakubakiye inzu. Biragoye kubwira umuntu ko ari umunyavyaha ugendera mu modoka yakuguriye. Biragoye kubwira umuntu ko ari umunyavyaha n'ibindi vyinshi. Shaka mushire ku rutonde bw'ivyo abantu bashaka gukorera abandi ugasanga icitse corruption morale. Mana yacu nziza yo mwijuru none rero turaguhaye kazi uyu mwanya uhagarare hagati muri twebwe uvugane natwe Mana ijwi ryawe ryumvikane hano nakumwe ryumvikana kuri Sinayi abantu bari bavuye iwabo bagasubira mu miryango yabo bumvise Imana bayibonye natwe uyu munsi tukubone hezagira ibikorwa byose hezagire programme hezagire ugiye guhagarara hano Mana yo mwijuru umuvugishe natwe twumva Imana hagati muri twebwe urakoze kubidukorera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti amena. Zambwira kumwege era no gushi iri mpazane nejeje kumwizigi ira anyuzuza amahoro yesama aruta yonarinzi none nahabona kuko ni izekwi amahoro yesama aruta yonarinzi none ngenda habona kuko nize kwizera. Nagomba kuramutsa ishengero muduze ibiganza mu izina rya Yesu. Amahoro cyane. Yesu nabahezagire. Ndashimiye Imana yo mu ijuru ko vyayihimbaye kuno munsi nogiriga ubuntu nkagira ico mvuze mu ijambo ryayo mbarira ishengero ry'Imana. Ndashimiye kandi n'abarongozi kuko nibo Imana ikoresha bakamenya ingene babishira ku rutonde. Nabo nyene Yesu nabahezagire. Ndashimiye Imana rwose muri iyi minsi yo gusozera umwaka kuko nk'uko wasenze yabivuze ni iminsi idasanzwe. Simvuga ngo ni iminsi idasanzwe kuri bimwe abantu bakunze kuvuga ngo ama accident ngo acabameshe ka Satani ntagira igihe uko akora mu kwa mbere niko akora no mu kwa kabiri no mu kwa gatatu no mu kwa kane. Dukingira ntitumenye abo vyashikiye. Mugabe yubonye we bitagushikiye wamumenya ko ari abandi vyashikiye. Satani were aguma akora. Muri iyi mpera y'umwaka rero
ndashima Imana iminsi mikuru yaho yari turiko duhimbaza Noeli ku munsi w'ejo n'umunsi mukuru ukomeye cyane. Turiko twegeranya amashimwe y'ivy'Imana yadukoreye kuva mu kwezi kwa mbere mu mitima yacu. Turi mu minsi mikuru ikomeye cyane, turiko twitegurira umwaka mushasha usigaje iminsi mikeya tukawinjiramo. N'umunsi mukuru ukomeye cyane mu miryango no mu bugingo bw'umuntu ku giti ciwe. Ivyo byose rero navyiyumviriye, nasenze Imana, ndavuga nti Mwami Imana, ndagomba kwifatanya n'ishengero no munsi tugushimire ku bwa Yesu Kristo. Nuriko arorosha ibikorwa ngene biriko bigenda bikurikirana, amaze kuvuga ngo uw'Imana yateguye maze dushishikare twumve ivy'uwo Yesu. Yesu nashimwe, turi ngaha ku bwa Yesu. Ngira ndabice hirya mu buryo bw'ishimwe. Ninavuga ikintu kumva uremeranya nanje, rijya jambo amen rivuga ngo niko biri. Niwumva twemeranya urashaka kuvuga uti amen. Imana ishimwe. Ndashimiye Imana ko mu kurema yaturemye mu ishusho yayo. Kandi ikintu cyose muze kukizirikana, mwumviriza akamaro kacu. Ndashima Imana ko naho Satani yazanye ivyaha, Imana itaciye iduheba. Ndashima Yesu ko yemeye kuducungura. Ndagomba kuvuga ikintu ngaha. Iri banga ry'uko umugororotsi apfa mu gishingo c'abanyavyaha ni banga rirengeye ubwenge bw'abantu. Kubera iki umuntu atagira icazira yoja mu gishingo c'abanyavyaha? Iryo ryabaye ibanga ry'Imana, kandi ryabaye ibanga rikomeye ry'urukundo rwa Kristo. Kubw'ivyo Yesu nahabwa icubahiro. Ndashima ko Yesu yaciye bugufi akabona ko kuringanira n'Imana atari ikintu cyo kumirako, agaca bugufi akaganduka, akambara ishusho y'umugurano, akageza ku rupfu mbere urupfu rwo ku musaraba. Yesu nashimwe. Ndashima Yesu ko yanesheje rupfu na kuzimu. Uyu munsi Satani akaba atakitwitamba hejuru. Ndashimiye Yesu ko amaze kurangiza igikorwa yasubiye mu bwiza bwiwe kwa Data. Ndamushimiye ko uyu munsi ari buryo bw'Imana nk'umuherezi adusengera kandi yiyeza kugira ngo natwe bize bikunde dushikiyare. Ndamushima ko mu kuturindira ataturetse nk'imfuvyi, yaturungikiye mpwemu yera, umwitsa n'umufasha, kugira ngo azadushikane ku kumenya ukuri. Kandi nitwamara kumenya ukuri, uko kuri kuduhe kwidegemvya. Yesu nashimwe cyane. Umwidegemvyo ndiko ndavuga umwidegemvyo imbere y'icyaha. Muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Bibiliya irongera ikavuga ngo ukora icyaha wese ngo abari iki? Umuja wacu. Nta munyavyaha. Umunyavyaha rero uyu mwidegemvyo ndiko ndavuga ntawagira. Ndashima Imana ko Yesu mu gihe gikwiye Data yageze yiteguye kuzoza kudutora nk'ishengero, kugira ngo ahari natwe tuhabe. Amen. Nari gushishikara kuko saho birangirira, kuko niyaza kudutora hariho ibihe bizokurikira kugeza hazoza tukaganzanya nawe ngaha ku isi. Yesu nashimwe cyane. Naho nyene saho bigarukira, uyu Yesu hariho ibihe byategekanijwe
aho uyu mubi Satani n'umuvugishwa wiwe w'ibinyoma na antikristo azoza kuyovya abantu, hariho umunsi bazoja mu rubanza. Abimana tukaba amahoro, tutagisuhuza umutima, tukabana n'Imana ibihe bitazoshira. Amen. None Noheli nayo rero urumva abantu baragira iminsi mikuru. Uyu munsi turiko tuvuga ku ivuka ryiwe. Ivyo biringo vyose mpejeje kubabwira mwumva bigarukira ku ivuka gusa. Niwo baza abana bo muri Sunday school ati mbega muri ivyo biringo ikiringo nyamukuru mwumvise ari iki? Ubwo kweri twoca tuvuza impundu ngo kuvuka. Yarakoze yaravutse. Ariko icyatumye avuka Bibiliya ngo icyatumye ahishurwa. Haleluya. Ngo kwari kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa murwanizi. Uzogira umunsi mukuru niwamara kumva mu mutima wawe ibikorwa vya wa murwanizi vyarasanganguwe. Ariko guhimbaza tugashariza amazu tugashiraho utwaka amashurwe abana tukabagurira impuzu navyo si bibi. Ariko cyane cyane twitwararike kuraba ko icyatumye ahishurwa ari kizima mu bugingo bwacu, kuko ngo yaje kugira ngo asangangure ibikorwa vya wa murwanizi ducika abana b'Imana. Yesu nashimwe. Ariko abantu barakunda ivyivuka kandi ntibitanguye. Ubu dusome muri Luka, abantu barakunda ivyo kuvuka, abana bavutse ni vyiza cyane. Luka igice ca 11 umurongo wa 27. Mwumva abantu ngene bagenda batahura Yesu bivanye n'ivyo bakunda, bivanye n'imico, bivanye n'ingene twaremwe, bivanye n'ingene turabantu. Yesu akivugana n'ishengero, umugore umwe ashirijwe hejuru aramubwira ati mwumvirize, irahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Mwumva ivyo bintu nyene bitari mu mico no mu Barundi. Umuntu iyo yavyaye uko niko bamukeza. Iyumvire Yesu no ngaha nawe, irahiriwe inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Imana ishimwe. Yesu acarakosora gatoya, ntiyahinyuje yarakosoye. Nawe aramwishura ati cane cane hahiriwe abumva ijambo ry'Imana bakarigira gute? Bakaribungabunga. Ngomba tuvugane Yesu ico yaje kutumarira. Yaje kutumarira vyinshi, ariko mu mutima numvise mpemu yambwiye kuvuga ku kintu citwa kutubera umuco w'ubugingo. Korali Centrale heje kubiririmba umuco w'ubugingo. Kandi ndaza kwitonda mvuge buhoro buhoro kugira ngo dutahure umuco. Murana ngo ubu ni ku murango, abantu bose barabona umuco. Mugabo uyu muco turiko turabona ni umuco w'izuba. Aha tumurikiwe n'umuco w'izuba, kandi uyu muco w'iri zuba mu masaha ya 12:30 gutyo uraza kuzima, hace haza umwiza cyangwa umwijima w'umugoroba w'ijoro. Yesu nashimwe. Hanyuma kuko Imana itagomba ko abantu no mu buryo bw'umubiri bobaho mu mwiza, inyuma y'amasaha makeya saa 12 z'igitondo uyu muco w'izuba ucugaruka. Haleluya. Imana yaraduhaye umuco ku buryo no mu buryo bw'umubiri dushobora kubaho neza. Ariko umuco ngaha uri kuravugwa, tusome muri Yohana 8:12. Yohana 8:12, igice c'8 ku murongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati, ubwa mbere yari yababwiye ko hahiriwe cyane cyane
uwumva ijambo ry'Imana akaribungabunga. Aha nahumve ngo Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwijima ariko azogira iki? Umuco w'ubugingo. Jewe ndi umuco w'isi. Iyi si ikibazo ifise si uyu muco w'umurango. Ico Église yaragitoreye umuti. Mwijoro ikiduha amatara tukagenda habona kandi Imana ishimwe. Ivyo kuvuga ngo umwiza ico abana b'abantu baragitoreye umuti. Hari bisagara muri iyi si ugenda mukayoberwa nimba ari ku murango nimba ari no mwijoro, kuko umuco uwo barawufise. Mugabo Yesu yavuze ngo ni jewe muco w'isi. Nukuvuga ngo naho twoba turiko tumurikirwa n'uyu muco w'izuba, naho mwijoro twoba turiko tumurikirwa n'amatara ya Église, birashoboka ko umuntu aguma ari mu mwijima. N'ubu naha turi umuntu akaba hari kandi murabona harabona, no ngaho imbere bahamuritse murana kugira ngo nshobore gusoma, ariko ugasanga umuntu ntikibujije ko aguma mu mwijima. None uwo mwijima ni iki? Uwo mwijima Yesu yavuze ngo jewe ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazoba akigendeye mu mwijima na gato, azoza ndamubera umuco w'ubugingo. Uwo muco, uwo mwijima n'uyuwe. Baririmbye ngo igihe Yesu yavuka ngo abari bicaye mu mwonga w'igitutu c'urupfu babonye umuco. Imana ishimwe cyane. Kwicara mu mwonga w'igitutu c'urupfu, kubaho uri mu mwijima, saya amaso bikwereka n'ubugingo bwo mu mpemu. Urupfu ruterwa n'ivyaha, ubwo rupfu rukaca ruzirikira umuntu mu mwiza, hanyuma yapfa atihanye akazorangiriza ubugingo bwiwe muri uwo mwiza w'urupfu. Ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu buraza bukakuzitura biciye mu kwihana ivyaha vyawe, ukabahoka ukavaho wari uzirikiwe mu mwonga w'igitutu c'urupfu, akakwimurira ku musozi w'ubwiza bw'Imana, ukagenda habona. Umurinzi yavuze ngo ngenda habona mu nzira zose, ndenga imirambi no mu myonga. Kubera iki? Ari mu muco w'ubugingo, kandi uwo muco nta handi ubonerwa atari muri Kristo Yesu. Ni jewe muco w'ubugingo, kugira ngo umukurikiye ntagendere mu mwiza, ahubwo agenda afise umuco w'ubugingo muri we. Sinzi ko murabona ingene umwiza, umwijima, ndavuga mu mpemu, rero tugende mu vy'impemu twese, ivy'izuba n'umuco w'umurango twabirenganye. Sinzi ko murabona naho umuntu aba ari umukristo ingene hashobora kuza ikintu kikagukorokereza mu mwijima, ukazazanirwa, ukaburanirwa, ugahumirwa kubera ikintu wakoze cyagukorokereje ahantu mu mwijima. Nawe ukumva ko isaganirizo ryaheze, ukumva ko ubuntu bw'Imana bwakuvuyeko, ukumva ko inyonga z'Imana zitakiri kuri wewe, kuko witeranije nayo, wayicumuyeko, wakoze ibidakorwa, kandi ucamva ko uvuye ahantu ushitse ahandi. Imana ishimwe rero ko yaduhaye mpemu yera, wuko iyo dukorokeye muri uwo mwijima amahoro acabura, umutima ukakwagiriza, kugira ngo unyaruke kuvayo usubire muri wa muco w'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Ariko nasanze nyene umutima w'umuntu ari gitangaza. Hari igihe nyene ukomantara umutima, ugakomantara ukavuga uti are biracaho biciye, birabisha, ugaca wibera muri uwo mwijima
kandi mukiza wawe Yesu yari yaje kugira ngo tugire umuco w'ubugingo muri twebwe. Reka rero tuvugane ku bw'uwo muco mu majambo makeya ya Bibiliya. Dusome muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 13. Aha Yesu avuga kuri twebwe, amaze kutwibwira uwo ari we, ko ari we muco w'ubugingo. Aratubwira natwe ko bishoboka ko tuba umuco. Muri we turashobora kuba umuco. Yaje kugira ngo kamere yiwe ibe muri twebwe. Nico gituma Paulo yavuze ngo mugire muri mwebwe wa mutima nk'uwari muri Kristo Yesu. 13. Muri umunyu w'isi, ariko iyo umunyu uheze uburyohe ubu kiryoshwa n'iki? Ntacu ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cubatswe ku itaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta bodomeka itara ngo baryubike ko igiseke, ariko barishira ku gitereko caryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abari ku muco wanyu ubonesha imbere y'abantu ngo babone ibikorwa vyanyu vyiza, bahimbaze so mwijuru. Yesu nashimwe cyane. Ndagomba imvugo ngereranyo bene data bakundwa tuyizirikane, tuyibaze ko nimba koko mu nteguro y'Imana n'icyifuzo idufise ko ari uko tuba umunyu w'isi. Isi rero cusha kuyirondere mu mpande zayo zose. Isi mu butunzi, isi mu mibano, isi mu vya politike, isi mu vyo kwizera, isi mu vy'ishengero. Tuguma turi mw'isi, kandi yose muri ivyo bice vyose, haleluya, ikiyiryosha kikayiha ko bishoboka ko abantu bayibamwo baryohewe, nuko aba Kristo twemera kuba umunyu. Umunyu uraryosha ivyo kurya. Sinza kuja muri rwa rutonde rw'ivyo abantu bahora bavuga by'ibikorwa by'umunyu ingene bifasha kubika ikintu ntikibore. Oya, tugume kuri iki Yesu yavuze. Iyi si yacu, ishengero rya Kristo ribaye ko ku munyu, iyi si yoba amahoro. Ariko mwumva ikibazo aho kiri, ngo umunyu umaze gutakaza uburyohe bwawo, nta kintu na kimwe ngo ukimaze, kandi uguma witwa umunyu ga, kandi ntiwahinduye ibara. Umunyu rero sivyo, ababona babona ari umunyu. Mugabe kiza kubura ni bwa buryohe ka kanovera kawo. Mugabe abawitegereza bavuga ati urya mufuko n'ubumunyu, ijya stoke yuzuye mu umunyu, ijya mangazini, ijya mifuko yose ni umunyu. Mugabo baza gutangara bagiye gukora ko bagashira ku rurimi, basanga ta buryohe namba. Umunyu watakaje uburyohe kera. Ushobora kuba waranyagiwe n'inkukura yo muri iyi si, ushobora kuba waranikiwe ku ruzuba, ariko icagaragaye ari naco Yesu avuga, watakaje uburyohe kera. Nukigira kantu namba. Mugabo utekeye mu mufuko wanditse ko ngo umunyu, ufise ibara ry'umunyu, ufise ishusho y'umunyu. Ico watakaje wahomvye gusa uwo munyu, ndiko mvuga umunyu n'uburyohe. Yesu rero atabwira abigishwa biwe ati mwebwe muri umunyu w'isi, mugabe kizotuma mugirira akamaro isi nuko muzogumana bwa buryohe nababwira bw'uko ari jewe muco w'ubugingo, nimwaguma muri jewe. Nababaye ndiko ndibaza kuri iri jambo, ngo uwo munyu utakigira uburyohe, ngo icyo ubusigaje nugutererwa hariya mu nzira abantu bagahonyanga.
naciye nzirikana mu myaka iheruka ya kera, umuntu akijijwe, Yesu nashimwe cyane, yewe umuntu akijijwe muri iki gihugu cy'u Burundi mu myaka iheze atari ya kera yari yubashwe kweli, yari n'akanovera, yarimwo uburyohe, yarakuyagira ukumva avamwo amajambo y'ubugingo, yarakuramutsa akakuramutsa indamutso yo kuguhezagira, barandikiranira uduketa abakera baca bavyibuka, n'abanyeshuri yakwandikira umurongo wa Bibiliya, ubundi nabo akakubwira ngo ndabahezagirishije indirimbo ya mirongo, ukumva nyene ni ibintu vy'umunyu biryoshe. Sinzi impamvu bitakiri uko, sinzi impamvu bitakiri uko, ariko sinza kugira anketi cyabiteye, ndakubwira gusa ko umunyu ushobora gutakaza uburyohe bwawe, kandi si jewe ndabivuze, ni Yesu. Kandi yaciye anatubwira urubanza rw'uwo munyu, baca baterera hanze. Guterera hanze ndiko ndavuga si ukuguca mu ishengero, kuko mu ishengero ntitwigera tumenya umunyu watakaje uburyohe. Mu ishengero ntitwigera tumenya umukristo atakigira akanovera ku bukristo. Abo tumenya n'abakoze bya byaha byo kumugaragaro, n'ababikora mu ibanga ntitubamenya. Urumva rero humura si ishengero zo guterera hanze. Mugabo Yesu yavuze ngo umunyu utakigira akaryohera, umunyu utakigira kanovera, umunyu watakaje uburyohe, ijuru ricari uterera hanze, ngo abantu bakagira gute? Bakawukandagira. Gukandagirwa n'abisi rero ni iki? Ndatinya ntibakituba. Kera abantu bari bazi ko turi mu Imana, kandi Imana ishimwe n'ubu turi mu Imana. Baratubahira ico, bakaduhanuza, bakadutura imitwano ngo tubasengere. Abarwaye baraza kuko bazi yuko abantu bafise amavuta na kanovera, bakabarambika kw'ibiganza bagakira. Ab'impwemu mbi zitwaje amanyama, abantu bari mu biterekerwa byo mu miryango, abantu barozwe, abantu bamana abakinzi ku nzu, abantu bamana ibiheko, barabizana kuko ishengero, kandi n'ubu niko biri, simpava mvuga ikinyuranye. Ishengero rya Kristo n'uyu munsi ririmo ubugingo. Ariko rero umuntu umwe niwe aherutse kubaza ikibazo ati, mbega ko kera bazana ibigirwamana bigaturirwa, bakazana ibintu vy'ibiterekerwa batunze mu mazu, baje kwihana bakabizana bigaturirirwa ku mashengero, ubu ko bitakiba? Igihugu carakijijwe, igihugu ndikikiraguza, iki gihugu ndikigiterekera, iki gihugu ndikikibandwa, iki gihugu nta bintu bagikenyerera munsi y'impuzu, iki gihugu nta tugirwamana tugendera mu mifuko twitwa uduporte chance. Habuze iki? Kubera iki bitagiturirwa? Muri iyo myaka ndiko ndavuga, kubera ubwo buryohe bw'umunyu, haleluya, kubera ubwo buryohe bw'umunyu urimwe impwemu mbi yashika nkariya, mwana iyi protokole muri rishengero, acinjira hariya akumva umuriro w'Imana uri ngaha muri uru rusengero, yabura amahoro, kabona ziramugira gutya, kabura ubuyega, abantu bose bicanye bati uyu muntu afashwe n'ibiki, ariko atinya iki? Yahasanze uburyohe bw'umunyu, yahasanze umuriro, yahasanze ubugingo. None vyaroye he? Je ndiko ndibaza, ntimumbaze iyo vyaroye, ndiko nibaza nkuko namwe mwibaza. Impwemu mbi ko zitagitaka,
impwemu mbi ko zitakijugumiza abanyabyaha zaraheze cyangwa icyazirukana cyaragabanutse. Mfise ubwoba nta nyishu muri izo zose mfise, nifitiye ubwoba gusa ku munyu woba waratakaje uburyohe bwaho ukaba waraterewe hanze abantu bawukandagira. Kera abantu ntibaraba ico bari kugira ngo baze kumana n'imbere y'abakozi b'Imana. Ariko jewe kwari mu nsozero y'umwaka, reka nshinga intahe gatoya. Nakijijwe mu 1984 mu mwaka uzanzoba nkwije imyaka 40. Mugabo ivyo ndiko nabona muri imyaka y'iherezo je ntavyo nari narigeze mbona. Ntavyo nari narigeze mbona, kuko ubu usanga umuntu yaba uwize amashuri yaba ufise ibintu yibaza ko mengo ivyo birahagije kugira bimuhe security mu mpwemu, ariko sivyo. Nagenda babwire ko mu gihe ca Yesu vyarabura bakamurondera mu ijoro, mugabo baramurondera. Baririmbye vya Nikodemu hano, abaririmbye vyarabura bakamurondera mu ijoro, mugabo baramurondera. Vyarabura bakaba bigishwa bo mwibanga mu misho, mugabo baramurondera. None rero reka dushishikare kuvyerekeye umunyu. Umuntu umwe w'umushakashatsi, reka ndakibabwire, nibaza ko mu bwenge dufise kirashobora gutahurika. Umushakashatsi yavuze ko muri ziriya bahari ziri mu munyu, urugezo rw'umunyu wa 3,5% bitatu 3,5 mu kirundi novuga ngo iki? Ko ntaza kuvuga ngo bitataga kwabu, reka basi mvuge ibice bitatu basi. 3,5% z'umunyu wo mwibahari utuma iyo bahari yose idashobora kugasha. Murumva iyo protection? 3,5%. Uwo muntu acayandika avuga ngo iyi si turimwo yaba yarimwe abakristo bukuri 3,5% ntacyo yobaye, kuko 3% z'umunyu zizigama ibahari yose. Iyo ni science. Yaba mw'isi abitiririrwa Kristo twese twari tubaye umunyu kirimo uburyohe, iyi si yobaye amahoro, twogize icyo tumarira abantu. None ubahuko ari twe tugira icyo tubamariye, dusigari ari twe tubirukira, nibo badutunganiriza, nibo batugira inama, nibo badutura imitwaro. Kuko kudutura imitwaro murumva icyo aricyo. Kera twaragira ivyo dukena tukaje imbere y'Imana tugasenga, none ubu hasigara abantu baca batworoheza bakabiduha ivyo dukeneye. Numva bitoroshe, kandi abiguhaye, none abiguhaye umva atakubereye inyinshi y'amasengesho. Ntibuca kabiri akakubera nyene uwo kwitura, nyene uwo kwitura. Batatu 3,5%. Uwo wari umunyu. Reka tugaruke kuri wa muco. Muri umuco w'isi ngo kandi itara rimaze kuronka umuco ngo nta woryubika kwiki igisimbo. Ico kintu cyo kinyisha amasengesho ntimugitware nabi, reka ndagisigura. Hari ikintu ushobora kumpa nk'inyishu y'amasengesho kuko Imana igukoresheje. Amen. Nkaba narimaze umwaka cyangwa imyaka ndiko ndasengera ikintu kanaka,
muri mwebwe ab'Imana yahezagiye igatoramwo umwe ikamukoresha kabinyinshi y'amasengesho, kandi ivyo ni vyiza, Imana ibihererwe icubahiro. Ariko iruhande y'ivyo rero hariho ibindi. Iruhande y'ivyo hariho ibindi, nivyo nariko ndavuga. Ukampa ikintu ntanasengeye kugira gusa nanje mbe nk'abandi, kandi haraho ico nanka mu mpwemu, haraho gusa nsanga ico wampaye cabaye ico kunzimvya kanwa, sinsure kukubwira ukuri, kuko biragoye kubwira ukuri umuntu hari n'ivyo yaguhaye. Biragoye kubwira ukuri umuntu yakubakiye inzu. Biragoye kubwira umuntu ko ari umunyavyaha ugendera mu modoka yakuguriye. Biragoye kubwira umuntu ko ari umunyavyaha n'ibindi vyinshi. Shaka mushire ku rutonde bw'ivyo abantu bashaka gukorera abandi, ugasanga icitse corruption morale. Arakuroze kuko nduzosura kumuhangara, akubereye shobuja. Kandi Bibiliya Yesu yavuze ngo ntiyakagire umuntu n'umwe mwita shobuja, kuko mufise shobuja umwe, ni Data wo mwijuru. Nico nariko ndavuga, mugitware neza rero. Sino mushishikare kugirira neza abantu, mugabo mubikore mu ntumbero nziza. Mubikore mu ntumbero nziza. Itara rimaze kwaka, ntaworyubika ku mubehe, ntaworyubika ku gisimbo. Cha gisimbo nico nyene. Erega ibibuza itara kwaka nivyo nyene. Ngo ahubwo urishira hitaramuye, ngo rikamurikira bari mu nzu bose. Yesu nashimwe. Itara rimaze kwaka, mumaze kumurikirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni ngombwa iryo jambo murimenyesha abandi. Ni ngombwa mubamurikire, ni ngombwa nabo bave mu mwijima w'ivyaha n'urupfu. Ariko ico gisimbo, ico giseke bashobora gushira ku itara kugira baribuze kwaka, ni gisimbo nyabaki. Kandi umva umuco waruhari, kwaka ryaka. Yesu nashimwe. Ryaka, amavuta yarimwo, itara ryaka, mugabo habonetse system ishobora kuza ryataraho kurireka ngo ryake, bagabati shira ku giseke, funika. Uwo muco n'uwiki, fuka. Kubera ikihobo uwo muco nitugomba, shira ku gisimbo. Uwo muco nitugomba, funika. Bafunikisha iki? Umuco rero ubangamirwa no guhishwa. Yesu yavuze ngo umuco ntawuhisha. Yesu nashimwe. Umuco wamaze kwaka, kirazira kuwuhisha, kuko ufise akamaro kuri benshi bariko bagendera mu mwiza. Umuco rero ubangamirwa no guhishwa. Ico ni kimwe, guhishwa. Ikigira kabiri, umuco ubangamirwa no kubikwa kw'igiseke. Ivyo vyose uko ari bibiri, utaraye maso, Yesu yavuze ngo umuco wanyu ukwiye kugaragarira bose, ukamurikira bari mu nzu. Ibintu ijambo ry'Imana ryemeza ko bikura umuco mu bantu, ndagomba kuvuga kuri bibiri. Tubirabe muri Bibiliya, igitabo ca kabiri kivuga ivy'abami, igitabo ca kabiri kivuga ivy'abami, igitabo ca kabiri kivuga ivy'abami, igice ca 6 ku murongo wa 15 kugeza ku 17. Murabe ijambo ry'Imana ibintu bishobora kubuza umuco mu muntu. Dusome guhera ku 15. Maze umukozi w'uwo muntu w'Imana avyutse kare mu gatondo, abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote
bakikuje ico gisagara. Uwo mukozi abarira shebuja ati biracitse databuja, none tugire dute? Aramwishura ati ntacutinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati uhoraho, ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nuko uhoraho ahumura amaso y'uwo musore, araraba abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikije umukozi w'Imana yitwa Elisa. Yesu nashimwe cyane. Iyo hatariho umuco w'ubugingo Yesu yatubwiye, hariho ivyo tudashobora kubona, mugabo abagifise umuco bariko barabona. Ahari Elisa umukozi w'Imana na Gehazi umukozi wa Elisa. Gehazi abonye iki? Abonye ibicika, kandi yabibonye koko. None ubonye ingabo z'abansi babagosi imisozi yose, iyo misozi izungurutse igisagara, kandi Gehazi aba yababonye, arabona ibikoresho bafise, arabona inguvu zabo, acaza yeforoma shebuja umukozi w'Imana. Mukozi w'Imana databuja, bigize gute? Biracitse. Nivyo yabonye. Burya rero ivyo tubona bivana n'umuco uri kuratumurikira uwo ariwo. Harabamurikirwa n'ibibereka ko ibintu bicitse, harabamurikirwa n'ibibereka karabaye, kandi vyari vyo. Mugabo Elisa, haleluya, afise umuco w'ubugingo muriwe, avuga ati nivyo ntacutinya, inkuru zanye niyo. Vy'ukuri biracitse. None nta makuru muhora mumva abantu bose bavuga ngo biracitse. Vy'ukuri kandi bavyacitse. Mugabo umve ufise umuco w'Imana muriwe, ati ntacutinya. Naho biruko ntacutinya. Uri kurabisha amarori atariyo, uri kurabisha ivy'amaso akwereka, uri kubiharura mu nguvu z'abantu. Reka ndakwingingira uhoraho akudodesha. Ese yo tudodesha. Amen. Ese yo tudodesha, akaduha umuco w'ubugingo udushoboza kubona ingabo z'ijuru zituzungurutse. None mwibaza ko izo ngabo zasubiye mu ijuru? Ingabo ziziga amabera b'Imana mwibaza ko zamaze gusubira mu ijuru? Ziracari mu isi, mugabo zibonwa n'abafite amaso ari mu muco w'ubugingo. Abagomba kubona amashare y'abansi barayabona, mugabo abagomba kubona imikogote yarungitswe n'uhoraho kuzigama bizera, iyo mikogote iracahari. Mugabo kuko uwo muntu Gehazi umuco we wari waramaze gushigwa kw'igiseke, ntiyashaka kubibona. Uvugishwa n'Imana cyaramusengera, uhoraho we, ndakwinginze umuhumura amaso. Amen. Numva nanje no senga uko nyene. Mwese twese nkavuga ntuhoraho we, ndakwinginze uhumura amaso y'abantu ba kino gihe. Tureke kubona ibi tubonesha amaso, tureke gushira ibiharuro vyacu kuri ibi bintu ibi. Tubone ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ingabo zitukingiye, gukingirwa n'Imana, kuzigamwa n'Imana, umugisha w'Imana. Ndawukunda Bibiliya ivuga ngo uratungisha kandi nta mubabaro awuvanga. Amen. Nacenga hamurundi ngo wibuke ya nkoko. Ivuga mu Congereza remember the chicken. Iyo nkoko murazi ibara ryakoze iyo nkoko. Hariho umukozi yakora mu nzu y'umutunzi. Uwo mutunzi akaba afite umwana w'umuhungu, kandi umwana w'umuhungu nyene vyaboneka ko azoba samuragwa mu vyo kwase. Mugabo umukozi sakaba yaravuze ati izi nkoko ntunze, umuntu azihenda kicamwo nimwe aze yimbe yigera. Umunsi umwe babana bariko barakina, umwana umwe atera ibuye, inkoko irapfa. Wa mukozi ati ndakuronsewe hoshe.
umve rero so arakwica uratsi ko yavuze ko uzomwicira inkoko aze yimbe yigera umwana ati ndahumiwe basha wa mukozi bamutuma kumesa gosha peti mesize impuzu ana kubwira umwana washoboja ngo peti mesize impuzu umwana ati ura yagimira nagatuye ngo wibuke ya nkoko murumva rya jambo rero wibuke ya nkoko ichagiriji remember the chicken kumbuka kuku mwana aramesa abanza avuga ati basha chini nabivuga aranyice ariko kandi hari ugupfa ndapfuye ati papa nafise ikibazo ati mbarira mwana ati kandi ikibazo si ivyo kurya murana ko muraduharasi kwi aha ndafise ikibazo jewe ndi musi ya menace y'umuntu Yesu abakure musi ya menace ya Satani Yesu nabakure musi ya menace y'ivyo vyaha atahanama muri menace ninda kumenasaga mwana urya mukozi mbarira vyagenze gutaca mu iyo nkuru y'inkoko ati burya je nije mesa ubu nije nteka ubu nije nkoropa ubu nije nkora ibintu byose c'est vrai kubera iki wowe wavuze ngo uzokwicira inkoko waze yimbe yigera tubure niryo jamba ngumizako ati none gamwana hagati ya wewe n'inkoko yiwanje uw'igiciro ninde ikibazo kica kirakemuka ati ntihagire uzosura gukutera ubwoba mu nzu kwaso naho wozica zose rijya raronga sanga ryaheze wowe ugumura umwana wanje ngici gikura umuco w'ubugingo mu bakristo bakora ibyaha Satani akaca bagumiza kwitera bwoba none wewe uracaja mu bandi uracubaho kuririmbe aho uzubaho guhagara imbere ushinga intahe bya bindi navyo aho rero sinkubwiye ugutera ubwoba ko mwabikoranye ibi ntaniso aho wewe kubaho kukavuga ubwo butumwa bya kubera iki ufise ibanga mufitaniye n'umunyavyaha kanaka niko murankurikira mwafatanije ubusuma mwaroye mu busambanyi mwafatanije ubwicanyi mwafatanije ivyo ntazi ubu rero ucubahuka ngo uvuge ukaca ugatege kumbuka kuku urareka abandi babivuge kubera iki mufitaniye ibanga ry'ibintu bitari vyo Imana idukure musi ya menace y'icaha rero kandi dukure musi y'iterabwoba rya Satani umuti wavyo suwundi wihana ico caha Gehazi rero murumva icyaha yari yakoze murakizi igituma atari karabona ivyo Elisa ari karabona hajye usomye mu bice biri imbere barakubwira inkuru za Namani rero akiza kuraba umukozi w'Imana yaje azanye ingemu amazahabu inyambara bami impuzu nziza aratekera birakomera n'umuntu umugabisha w'ingabo chef d'état major avuga ati jewe umuvugishwa n'Imana Elisa akansengera ngakira ibi bintu ndabimusigira byinshi cyane vy'igiciro Elisa uhoraho kugira ngo ntagwe muri uwo mutego no kubonana mu maso ntibabonanye haleluya genda mubwire uwo munyavyaha uwo munyamibembe genda mumubwire yisuke muri Yorodani incuro ndwi si ngombwa ngo turinde kugirirana audience nta mubonano si ngombwa nagende niyumvire yisuke muri Yorodani incuro ndwi hanyuma atahe Gehazi aravyitegereza avuga ati ashira umukozi w'Imana rero naho ndamwubaha hari ikintu mbona afise ku bujuju kwera none ibi bintu arabiretse ni mubireke babita ibijuju kuko naho uzobirya usanga warishana arabireka Gehazi ati sawa aca aramukurikira
kuko Elisa yavuze ati ivyo bintu vyawe tahana, subiza hariya muri Samariya, subiza muri Siriya. Gehazi araraba aratsazaniwe ati isi uyu mukozi w'Imana kwe ubu bujuju bungana gute kwe. Mugabo kubera yubaha umukozi w'Imana shebuja arahora aca hengera Elisa yisubiriye mu cyumba mu masengesho yiruka inyuma ya Namani. Hewe kandi databuja ciyaronka abashitsi mwumve binyoma, murumva igikuru umuco mu muntu rero. Databuja ciyaronka abashitsi none ngo vya bintu muhati je nabibazaniye vyose tora mushire. Umuco uburavuye muri Gehazi, nico gituma atashobora no kubona ingabo z'Imana zikinga abana. Dusozere icete cya kabiri cya Petero, turiko turavuga ku muco w'ubugingo atahandi ubonerwa atari muri Kristo Yesu. Icete kigira kabiri cya Petero igice cya mbere turasoma umurongo wa 3 kugeza ku 9. Ubu Kristo buserukira mu ngeso, kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye ivy'ubugingo no kubaha Imana vyose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo vyatumye aduha ivyo yasezeranye vy'akabura rugero bihambaye cyane, kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akameremere kayo, mumaze guhunga muva mu iborero ryazanywe mu isi no kwipfuza. Kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu nimugira umwete rwose. Aha rero niho ngomba duca umurustari. Ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza muzongere k'ubwenge, ubwenge mubwongere kukwirinda, ukwirinda mukongere kukwihangana, ukwihangana mukongere kukubaha Imana, ukubaha Imana mukongere ko gukunda bene data, ugukunda bene data mukongere k'urukundo. Kuko namba mugira ivyo bikagwira, bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kuko utagira ivyo n'impumyi abona ibiri hafi gusa, yibagiye umuhagiro w'ivyaha vyiwe vya kera. Yesu nadufashe cyane. Ibi nivyo ngomba tuvugane tuje twisengera Imana, kuko intumbero muri uko gusozera umwaka bene data nuko twobaho dufise umuco w'ubugingo muri twebwe. Uwo nawo uzirana n'ivyaha, uzirana n'ibintu bitari vyo. Aya majambo rero ngira ndayasubiremo ndayasoma cyo tuyafatira ko tusenge. Ukwizera kwanyu, kuko nibaza ko turi mu ishengero twese ari uko twamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abamaze kuronka uko kwizera rero ngo nibongere ko ingeso nziza. Abantu nibaronka ivyo badutuka, abantu nibaronka ivyo badutitura, abantu nibaronka ivyo batugaya nk'ishengero ry'abitiririrwa Kristo. Ingeso zacu zivuga ubutumwa, ingeso nziza tuzongere ku bwenge. Iri jambo ubwenge litahurika kwinshi, ariko jenda rikunda muri Yobu 28:28. Ehe kuba uhoraho nibwo bwenge, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Ubwenge tubwongere ko ukwirinda. Ukwirinda, erega umuntu yirinda icyamuteye, kavuga uti ikintu ndakibisa, naho kiza caje singomba ngo ndacemere, naho kije ndakiretse. Yesu nashimwe cyane. Uko bije byose siko ari vyiza. Hari ivyo ukwiye kwirinda ukavuga uti iki naho carimwe inyungu, iki kintu naho womengo cagira kingirire neza, numva mengo kiranyuranye nico umuco w'ubugingo muri je uri kurambariye. Ni kubera ikibajya abahungu ba Shadurake na ba Meshake na ba Abednego base kurya ku vyo kumeza y'umwami, babibujijwe n'iki? Kandi vyari ivyo kurya biryoshe, kandi vyari ivyo kurya vyiteka,
kandi byari ibyo kurya bihabwa bubahwa. Kubera iki mu mitima y'abasore nk'abo bubaha Imana bumvise mpemu buhora habwa ati no nahiyo ofra ari nziza, gusangira n'umwami byari biryoshe, gusangira n'umukuru ni byiza, mugabo mwebwe stop. Kubera iki? Imana irazi kudusuzumira ibifise ubugingo n'ibitagira ubugingo. Donc ubwenge bwacu tubongere ko kwirinda, twirinde ntidupfe ivyo twemeye n'ivyo twakiriye. Ukwirinda tukongere ko kwihangana, ukwihangana tukongere ko kubaha Imana, ukubaha Imana tukongere ko gukunda bene data, ukunda bene data tuzongere ku rukundo, kuko ngo ivyo utabifise abari impumyi nta muco uburi muri we. Mu gusenga rero numva mengo yasengesho Elisa yasengera Gehazi, numva ari ryo dukeneye. Uhoraho we ndakwinginze, uyu musore, iyi nkumi, uyu mushinga nta, uyu mugabo, uyu mufasoni, umuhumura amaso, umuhumura amaso. Ubuhumyi bwatewe n'iki? No kutagira ibi bintu bimaze kuvugwa. Uru ruhumyi turuterwa no kutizera, uru ruhumyi turuterwa no kutagira ingeso nziza, uru ruhumyi turuterwa no kutagira ubwenge, uru ruhumyi turuterwa no kutirinda, uru ruhumyi turuterwa no kutihangana, uru ruhumyi turuterwa no kutubaha Imana, uru ruhumyi turuterwa no kudakunda bene data, uru ruhumyi turuterwa no kutagira urukundo. Kuko Bibiliya ivuze ngo abadafise ivyo ni impumyi, babona ibiri hafi gusa, bibagiye umuhagiro w'ivyaha vyabo vya kera. None rero ko Yesu ari ngahangwa twuhagire umuhagiro, reka tuwibuke, twe ntituri mu bawibagiye, reka tuwibuke ico umuntu yoba yaragize ko intege nke, ico umuntu yoba yaragize ko kutirinda, akaba cumva ko n'ubu kimuteye uruhumyi, ahaguruke tumusengera Imana mu izina rya Yesu. Nubwo butumwa Imana yampaye ko dusangira, ababwumvise Imana nibaha umugisha. Avuye mu mwiza w'ivyaha dusozerere mu muco w'ubugingo, hanyuma umwaka mushasha wa 2024 uzubabera umwaka wo kugendera muri uwo muco. Haleluya. 2024 izibabera umwaka wo kuba umunyu utatakaje uburyohe bwawo. 2024 izibabere umwaka muboneka muri amatara atubitswe kw'igisimbo, ariko ashizwe ahantu hitaramuye kugira ngo amurikire abari mu nzu bose. Kaze cyane, kaze n'abari hanze ndabona bariko baraza, nimuze twihe Imana idukure ko uruhumyi ku maso, tubone ico. Mana yo mwijuru, Data wa twese uhoraho, turanezerewe n'ijambo vyaguhimbaye yuko twumva uno munsi. Turakeneye mwami uwo muco, turakeneye uwo muco murika mu mitima yacu, ubugingo bwacu bukagendera mu muco. Turagushima Yesu ko aje mu isi nk'umuco, kuko uri jambo w'Imana kandi ijambo ry'Imana ni ryo muco. Ndashimiye isaha nziza ko iryo jambo ritumurikiye, tukumva mwami yuko dukwiye kuva mu mwiza, kandi amatara yacu nitwemere yuko atereka kw'ibisimbo. Waduhaye amatara yo kumurika. Ndagushimiye ijambo ryawe ko ribaye umuco umuritse imbere y'aba bene data no mu mitima yabo, bakisuzuma bakabona yuko hari ico bakwiye gukora. Ndagushima yuko rijya sengesho natwe ridushikiye uno munsi. Aba bene bacu barahumutse, aba bene data barabonye umuco urabamurikiye, kuko babonye yuko atakindi kibakwiye isanziza atari imbabazi z'Imana, atari amaraso ya Kristo. None bamaze kubona ivyo bakoze, bamaze kubona inzira bagendeyemwo, bamaze kubona yuko vyashitse mwama amatara y'abakubikwa kw'ibisimbo, bamaze kumva ijambo ribabwira ivyo bakwiye kongera ko mu kwizera kwabo,
hari ivyo umuntu wese ariko aragusaba kuri ino saha, none nubimukomorere. Aho umuntu wese yatakarije, aho umuntu wese yamburiwe, ico yumvise umutima we wifuza kuri ino saha nziza, ukimukorere. Cane cane tubasabiye amaraso ya Kristo ngo abuhagire, abakure ku ivy'isi yabateye, abakure ku vy'umubiri wabanduje, abakure ku ivyo Satani yaboheje nabi bagakora batari bakwiye gukora. Amaraso yawe akure vyose mwami. Imbuto rero zitari izawe zirandure, ubashiremo imbuto nshasha kugira ngo bikunde, ukwizera kwabo kongerekane, n'ivyo bigwanishwa bindi byose biherekeza ukwizera babironke, kugira ngo bazotangure uwundi mwaka mushasha barabaye ivyaremwe bisha, bafise umuco umurika neza, amatara yabo amurika neza, uzobabona abone ko hari ico wabakoreye, abone mwami ko bafise itanguriro ryiza, urugendo wabatanguje bazorusozera amahoro. Urakoze kuba hariye, urakoze kuba humurije, kandi urakoze ko ivyo bigwanishwa bari baratakaje usubira kubibambika ukundi, baba bizigirwa muri iyi nzira. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Indwara harimwo ubukene, harimwo ubushomeri, harimwo ibintu vyinshi, harimo umubabaro wo gupfisha, harimo ibintu byinshi cyane. Kandi iyo mitwaro nyene hari n'igihe iba igisimbo cyo kubuza umuco w'umuntu w'Imana kumurika. None rero ababene data bariko basubira mu bibanza vyabo, umuntu yumva mu mutima hari ikintu kimubabaje kinamubuza kugendera muri wa muco w'ubugingo turiko turavuga, ugihagurukire muri uyu mwanya. Twinginga Imana iturememwo imitima yo kubungabunga ijambo ryayo. Nagomba duhamagare Pasteur Nicolas abanza ashike hano asenga Imana kubw'iyo mitwaro. Mwami Imana data wa twese vyagiye ahera mu ijuru, izina ryawe niryubahwe n'abantu bose, kandi ubwami bwawe nibuze. Turagushimiye amajambo twumvise, amajambo yawe ategeka ko umuntu abwirizwa kuba umunyu n'umuco, kandi ivyo bizotuma abantu benshi baza kuri wewe bahunge uburake buzoza. None rero iri shengero rihagaze imbere yawe, ryakiriye ijambo ryawe, ryamaze kwihana no kwiyeza. Ego iki ni ikimenyetso cy'uko bakwizeye kubw'ibintu bihagaze imbere yabo. Kumbure hari ibibabuza kuba umuco, harimo n'ibibabuza kuba umunyu. Turasenze ngo ivyo bintu biveho mu izina rya Yesu. Hindura amateka y'abana bawe. Turasavye mwami amaso y'imwemu abona rya jambo Paulo yavuga ngo twebwe nituraba kubiboneka, turaba kubitaboneka, kuko ibitaboneka n'ivyo ibihe bitazoshira, ariko ibidukikije bimara akanya isase. Ndasavye wongera uhishura ubwami bwawe mu mitima y'abantu bahagaze, babanze banezererwe Imana n'ubushobozi bwayo, banezererwe n'uru rugendo turimwo rudushikana Siyoni ho mw'ijuru, banezererwe n'agakiza. Ibisigaye mwami, nimba hari inkenegwa, ndasavye ngo utangaze rya jambo rivuga ngo ibi muravyongewe gusa, ni inyongera. Ndasavye umuntu afise ikibazo c'imibereho umwishure mwami, kuko ni wewe nyishu yacu, umutabare. Ariko uyu muntu aduze imbere yawe afise ikintu ariko ararega kimeze nk'umusozi umunyikiza, kimubuza kuzobona ubwami, turagiciriye urubanza. Ewe wa musozi we, turagukankamiye mu izina rya Yesu. Shinguka utabwe kure y'abasavyi bawe b'Imana nzima, bashishikara runo rugendo kugira ngo baze bashika amahoro. Utangaza ijambo ry'amahoro mu mitima y'abantu, kugira ngo mwami ico babuze bakironke, ico bagomba kongerwa nimba ari ukwizera bakuronke, ari ingeso nziza bazihabwe, ari urukundo baruhabwe.
mu izina rya Yesu Kristo. Ugendagenda umuntu wese icyo agusabye ukimukorere mwami, ukimukorere, kuko ahisemo iyi nzira y'ukwizera Yesu. Yesu ashobora byose. Urakoze gukorera abantu bose ibijyanye n'uko bizeye mwami. Turabarambitse ku biganza natwe twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.